Ndabaramukije mwese, ndabaramukije nizere ko mukomeye, nizere ko ari amahoro, abafise ibibazo, abafise intambara, abari mu ngorane n'abari mu bigeragezo nabo nyene ndabasabira kwihangana, kandi nifuza yuko Imana yobatabara nabo ibintu bikongera bikagenda neza. Twese murabizi ko hano muri iyi si turi mu rugendo, duhura n'ibibazo, tugahura n'ingorane, ariko burya ni byiza nkuko namye mbivuga iminsi yaheze yuko twese twifurizanya ibyiza kandi tugafashanya uko dushoboye. Hama rero ndijane hatunga nkuko nama mbivuga, uno munsi ngarutse kugira ngo twongere tuvuge ku mibanire yacu, imibanire y'abantu hagati y'abantu, kuko twiyemeje yuko kugira ngo tugire ubuzima bwiza, tugire ubuzima ubuzima bufise intumbero, nuko tubana neza hagati yacu n'abo tubana, tukababera beza ariko kandi nabo bakatubera beza, kuko burya twarabivuze twama tubisubiramo, iyo abantu bakubaniye nabi nukuvuga biragira ico byononye ku buzima bwawe, nabo kandi iyo ubabaniye nabi naho nyene hariho ivyononekara mu buzima bwawe. Hama ubushize twari twavuze inzira ya 17, nabishize muri rya nzira zo kugira ngo tugire ubuzima bwiza, ariko mu bisanzwe ibi ntabwo ari bya bintu byo kuvuga ngo ni inzira ya mbere canke ya 5 canke ya 17 canke ya 18, ahubwo ibi ni kugira tuvugane kuvyerekeranye n'imibanire yacu. Twavuze ico gihe ku mibanire myiza, ukuntu twogerageza kuyikora, kuyubaka no kuyibandanya, tukagira mu Congereza bavyise ngo ni healthy relationships, kuko twavuze tuti ababana neza bafise healthy relationship barumvikana, bakabana mu mahoro, bakabana mu munezero, bose bagafashanya hagati yabo, twese niyo ntumbero twifuza. Uhava uvuga uti mbe wewe kuri kuvuga kuri kwigisha abandi, wowe ivyawe niko bimeze koko? Twese turabana b'abantu, niyo mpamvu turiko turagerageza kugira ngo dufashanye, ndabigisha namwe munyigisha, kuko hariho benshi tuvugana inyuma mu kigo tukabivuganaho kandi tukagira inama twungurana, akavuga ati koko bijya wavuze nibyo, canke akanchallenging akavuga ati birya haraho wihenze, nuko niyo ntumbero y'ibiganiro nyene niko bimeze. Nuko rero turangije ijya twavuze ya healthy relationships, y'urugo rwiza, urugo rw'amahoro, abo mubana, abo mwubakanye, abana bawe, ababanyi, abavandimwe n'inshuti. Uno munsi tugiye kureba itandukaniro ry'urugo rwiza, urugo rubi, imibanire mibi, imibanire myiza, mbe wobimenya gute? Twarabye kuri kijya kintu bise relationship wheel, aho berekanye ubwoko butatu. Kijya gihe twavuze bumwe, imibanire myiza, healthy relationship. Uno munsi rero tugiye kuyigereranya n'imibanire mibi, ariyo bita unhealthy relationships. Hanyuma twongere tuyigereranye kandi n'imibanire mibi gose, mibi cyane, itari yo kwifuzwa, ariyo bisa abusive relationship. Kuri healthy relationship yoyo nta byinshi tuyivugaho, tuza twarabivuze n'ubundi nkuko nabivuze. Bavuze ko healthy relationships zerekanwa nuko abantu barubahana kandi bakabana neza, imibanire yabo ikaba y'agaciro. Aha babivuze ngo relationships are based on the quality and respect, kubahana kandi bakagira umwanya w'agaciro hagati yabo. Tuvuge nimba ari umuvyeyi n'abana, bakwiye kuronka umwanya wo kubana umwe kuri umwe, bakicara bakayaga, bakavugana neza, bagahanurana, aho umuntu yakosheje bakabisubiramo, bagasabana imbabazi nkuko twabivuze ubushize. Nimba ari hagati y'abavyeyi bombi, umugore n'umugabo, canke nimba ari hagati y'abantu babana babiri mu nzu imwe, kugira ngo mugire rero relationship iri nziza healthy, nuko mubana mwubahana kandi mwumvikana, mugerageza ibishoboka byose mukumvikana, amatati ntazobura, ariko muribuka ko twavuze ko tuzoyatatura mu mahoro no mu mutekano. Ikindi kandi bavuze kuri iyi mibanire myiza, bavuze ngo ibifise ico bita open communication, nukuvuga ukuvugana kwanyu, ibiyago byanyu biba biri mu kuri, bica mu kuri, ndakubwiza ukuri nawe ukambwiza ukuri. Nimba dushaka kugira ingo nziza, dushaka kugira ingo koko z'amahoro, tugomba kugira imibanire myiza, nuko tubwizanya ukuri, twubahana kandi tukizerana, niyo relationship nziza iri healthy, iri mu kuri. Icyo rero cari igice ca mbere. Tuge ku gice ca kabiri, niyo bise unhealthy relationship, ni imibanire mibi, ni imibanire itameze neza,
ntabwo nyene ntabwo biba bigenda neza, ni ukuvuga uba ufise intuntu muri wewe kubera ibyo ubona, kubera ibyo ubwirwa, kubera ibyo ukorerwa. Ibyo rero nibyo tugomba gukuraho. Rero muri uru rugo rurimwo aya mahoro make, usanga abantu bagerageza cyane cyane ufise power uri hejuru, cyane cyane murabizi yari nk'umugore n'umugabo, usanga ari umugabo agerageza gukontorora. Niyo mpamvu hano bavuze ngo relationships are based on attempt to control the other partner. Umwe agerageza kwerekana inguvu ku wundi, kandi ubundi mu bisanzwe siko byari bikwiye kugenda. Ugasanga umugabo aragerageza gukontorora umugore akana kariko kose ahaciye uwo bavuganye akontorora mu mafone. N'umugore birabaho na rimwe ko umugore agerageza gukontorora umugabo. Ibi sibyo twifuza. Urugo rwiza, urugo rw'amahoro. Canke umubyeyi ugasanga ari kugerageza gukontorora abana ibintu byose, ikintu cyose bakoze. Ibi nabyo nyene ni bibi, tubihindure. Ntabwo biba byerekana ko turi mu rugo ruzima, mu rugo rw'amahoro, mu rugo rw'umunezero, muri healthy relationship. Ni ukuvuga rero iyi ni unhealthy, ni urugo rutameze neza. Ikindi naco kiranga urugo rutameze neza ngo breaks in communication. Bagerageza kuyaga, twarigeze kubivugaho ubushize, bakagerageza kuyaga, agacazamwo ingorane, agacazamwo amatati, agacazamwo induru, agacazamwo kurakara, umwe agashavura akareba hirya, undi agashavura akavuga urujambo rubabaza uwundi. Ibyo ntabwo ari byiza, tubihindure, tubikureho nimba dushaka kugira ingo nziza z'amahoro n'umugisha. Ikindi bavuze ni lack of trust, nta kwizerana guhari. Ni babandi batabwizanya ukuri, ni babandi batabwizanya, batumvikana mu byo bakora no mu byo bavuga. Cyangwa ugasanga na byandi mpora mbona nyene, umuntu akagenda ukabaza umumama ngo mbe none uyu naka yagiye ngo simbizi, ngo je nabonye agenda gusa. Birya ntago byerekana ko urugo rwanyu bari rurimo amahoro n'umunezero, kuko haje turutse ukagenda utavuze, ni ukuvuga nyene ntimuri kumwe, ntabwo bimeze neza. Ego. Hanyuma ikindi barangirijeho kuri iyi unhealthy relationship, bavuga ngo dukwiyeho kya kindi cyo kugerageza gukontorora umuntu, dukwiyeho n'iki cyo kutumvikana no kutavugishanya ukuri. Haca hazaho ngo only spending time, bakagira umwanya mutoya cyane n'uwo baronse, kandi n'uwo mwanya baronse ugasanga ntago bawubanyemo neza. Ntabwo usanga nyene batavugana iby'ukuri, batabwiranya neza, ugasanga ni ibintu by'ibibazo bihita biza hagati yabo. Mbere ugasanga kenshi bahitamo no kutavugana, ugasanga abantu bamaranye iminsi 3 Hanyuma tuje ku gice ca gatatu, ni imibanire mibi kabisa, mibi imeze nabi. Irangwa cyane cyane ca kindi ca mbere, gukontororana, mwese akagerageza gukontorora uwundi akantu kose akoze. Ica kabiri hazamo isolation, ugasanga umwe yigungira nka hariya, umwe ntiyegera abandi. Iyo habaye ibintu byiza we ukabona ntibimushitseko, ijambo ryiza ntirizomushikako, ikiyago ciza ntacaronka mu urwo rugo, ntigera aronka umunezero ngo aseka nezerwe kada, kubera ko undi yamamutsikamira, yamamunama amufukama mu nda. Ibyo rero sibyo, ibyo ni bibi cyane, ni urugo rutari urwo kwizerwa. Bagira ngo baravuganye ni bitutsi gusa, yagira ngo aramubwiye no kumubesha. Ibintu byose usanga nyene nta mahoro ari muri urwo rugo. Ikindi kiranga abusive relationship, ni kuvuga urugo nyene rurimo akarengane, rurimo ingorane, rurimo intambara, ni induru. Barashikanaho banarwana, si ibitutsi gusa, bugashikanaho murwana, agashikaho amutera ingumu, agashikaho amwiba, utwiba twose akatwiba akatujana hanze kudusesagura. Ikindi naco ugasanga nta respect, nta kubahana guhari. Hari ikindi bavuze ngaha ngo manipulation. Hariho abantu ugasanga umwe twavuze afise power, umwe afise inguvu kandi ntabwo bivuga iz'umubiri gusa, hariho n'inguvu zo mu byiyumviro. Hari hamusumbye ubwenge, hari abagerageza kumukoresha k'ubwenge, akamukoresha ibintu atagomba, akagukoresha ibintu ku gikenye, akagukoresha ibintu ku nguvu. Urwo ntabwo ari urugo rw'amahoro. Mukwiye kubana neza mwumvikana. Icanyuma barangirije ko kuri abusive relationship, urugo rurimo ibibazo, urugo rurimo intambara, urugo ruri muri rya rangi ritukura, rimwe rishobora no kubonekamo ubwicanyi, hashobora kubonekamo amaraso, hashobora kubonekamo intambara, induru ya buri munsi, nta mahoro ahari. Ni hano bavuze ngo accusations and blame shifting. Umwe yamablaming uwundi ngo ni wewe wagize uwo, ni wewe wazanye ibi. N'akantu kari gato baragakomeza bakakagira kanini. Akantu kashobora gukemuka mu mahoro bakagakomeza kakaba intambara, bakamena isi 3 bakarwana, ugasanga ni ibibazo ku bindi. Ubwo rero tugerageze
ico norangiriza ko mvuga ati tugerageze twese tugire healthy relationship, ukora uruhare rwawe igishoboka cyose wowe ugikore kugira uwo mubana umubanira amahoro, hanyuma nawe numwerera imbuto nziza nawe azogerageza nimba ko ari umwana w'umuntu wumvikana cyane cyane. Twibuke ko twavuze kugira umugore n'umugabo canke ababyeyi n'abana babane neza mu mahoro nuko mwese koko muba mufise intumbero yo kubana mu mahoro. Twese tugiriye intumbero yo kugira urugo rwiza, kugira amahoro meza mu rugo, kugira imibanire myiza n'abandi, kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Bizodufasha kugira ubuzima buzima, tworoherwe mu mutwe, tworoherwe mu mubiri, tworoherwe mu byiyumviro, tube mu mahoro kugira ngo tuzogire n'iherezo ryiza. Murakoze cyane, mubane n'Imana, ndabashimiye, bye.